mwese nshuti bakunzi munesha kuri yanyu BTV Burundi nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Kuri wa mbere icegera c'umukuru w'igihugu yuguruye icese ihuriro rigira gatatu ry'abakenyezi b'imboneza ririko ribera hano mu gisagara ca Bujumbura. Naho ibiciro vy'ibifungurwa bimwe bimwe vyari vyaraduze kubera ikena ry'igitoro ngo na n'ubu naho igitoro cabonetse ibiciro ntibiragabanuka. Amakuru saya gusa aya nandi ni mu kanya kazi. Kuri wa mbere icegera c'umukuru w'igihugu yuguruye icese ihuriro rigira gatatu ry'abakenyezi b'imboneza ririko ribera hano mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru ya Arlette Mugisha. Ibirori vyo kugurura icese ihuriro rigira gatatu ry'abakenyezi b'imboneza vyabereye hano mu gisagara ca Bujumbura vyuguruwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza bitewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye harimwo umutambukanyi uwahoze arongoye igihugu ca Tanzania Kikwete, abaserukiye ibihugu bitandukanye n'abandi bakenyezi batandukanye b'indongozi ba hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu ijambo ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yatunganije iryo huriro, yamenyesheje ko ari akaryo keza kuri izo ndongozi ko guhanahana ivyumviro kugira amagara y'umwana n'umuvyeyi amere neza na cane cane mu gufungura neza. Les objectifs globaux tels qu'il est formulé dans cette feuille de route. Intumbero nyamukuru niyo guterera muri urugendo turimwo yo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025 kugira ntiyibonekeze indwara n'impfu zituruka ku gufungura nabi. Ni muri iyo ntumbero nyene iri huriro ari akaryo keza ku bakenyezi b'imboneza ko guhanahana ivyiyumviro kugira haboneke intererano yo gushika kw'ihangiro ry'amagara meza no gufungura neza ku bavyeyi, ibibondo n'imiyabaga. À l'amélioration de la santé, de la nutrition, de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arongera ati nta nkeka ko ico kibazo co gufungura nabi abakenyezi baserukira abandi bagishize mu minwe cotorerwa inyishu. Nous sommes conscients. Turazirikana ko uruhara rw'abakenyezi b'imboneza muri ico gikorwa haba mu kibano n'ahandi bizoba umushinge wo gushika kw'ihangiro ryo kurwanya gufungura nabi. Iryo huriro rikazomara imisi 3. Arlette Mugisha arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Kwigenekerezo rya 10 Gitugutu amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara zo mu mutwe. Izo ndwara ntizihabwa agaciro mu bijanye n'ubuvuzi, ariko hano mu Burundi uwo munsi mpuzamakungu kazohimbazwa kwigenekerezo rya 17 na 18 Gitugutu. Elvis Munyaneza. Igenekerezo rya 10 Gitugutu umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe. Uwo munsi watanguye guhimbazwa irya mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992. Nakaryo ko kurabira hamwe uburyo amagara yo mu mutwe yo kwitabwaho kurusha, kuko bigaragara ko atagaciro ahabwa mu bijanye n'ubuvuzi. Ibiharuro bitangwa n'ikigo OMS vyerekana ko abantu bagaragaza ingwara zo mu mutwe na cane cane abari mu mavuriro bahitanwa cane n'ingwara za kanseri n'umutima. Abantu bageze mu zabukuru bafise amahirwe yo guhitanwa n'ingwara ya kanseri ku bice 88%. Abagabo bafise ingwara yo guhamuka bashobora guhitanwa n'ingwara y'umutima ku bice 70%. Aha mu Burundi uwo munsi mpuzamakungu wahariwe ingwara zo mu mutwe uzohimbazwa amagenekerezo ya 17 na 18 Gitugutu mu ntara za Muyinga na Gitega. Elvis Munyaneza nawe narakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Ibiciro vy'ibifungurwa vyari vyaraduze kubera ikena ry'igitoro, nubu naho hibonekeza igitoro ko cabonetse ngo ibiciro bikomeza kuduga. Inkuru ya Pierre Claver ruca mu vyuma. Iyo igitoro kibuze ibiciro vy'ibifungurwa bica biduga mu mwanya muto, ariko iyo kibonetse hari igihe ibiciro vy'ibifungurwa bitihuta kumanuka canke ntibimanuke. Aho BTV yishikiye mu isoko ya Kotebu, ibifungurwa bimwe bimwe vyaramanutse ibiciro kuko twavyiganiwe na bamwe mu badandaza twavuganye. Ibidandazwa birahari kandi turabironka ntibizimvye cane cane nk'ibintu twimbura hano iwacu mu Burundi, ibiharage, amarengarenga, ibiciro byarapungutse. Dufate nk'akarorero nk'irengarenga zahora zigurwa
nk'igihumbi ubu urashobora kuzibona ku majana 8 amajana 7 ugasanga nk'ibiharage vyahora ku bihumbi 2 birageze ku gihumbi n'amajana 7 igihumbi n'amajana 8. Abo badandaza basaba leta ko igitoro coguma kiboneka bagashima nakigoro yagize kazotuma $1 iboneka maze bikazotuma ibidandazo biva hanze bigabanuka ibiciro. Iyi ngingo leta yarayifashe yo guhindura kajya kantu bahinyamye ko ku madovize aya mafaranga mva makungu kwirya ngingo boyikomeza kuko niyizotuma ibintu biva muri ibihugu bidukikije umuceri ibiharage vyimburwayo igiciro kibandanya kimanuka gose. Dufate nki mu mezi nk'atatu twimirije iyi ngingo nibandanya turabona ko nk'ibintu biva mu Bushinwa biriya bihugu vya kure uzanye igiciro kizoba camanutse naco nyene yamana umunyagihugu akabandanya yoroherwa ibintu bikagenda neza mu isoko. Naho igitoro cabonetse ibiciro vy'ibidandazwa vyose ntibiragabanuka aho nk'umuceri wowo ubandanya kuzimba. Claver Luca mu vyuma nawe narakeneye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Abanwanyi b'Ibanki BGF barashobora gukoresha telefone ngendanwa mu kubika, mu kubikura no guhanahana amafaranga. Inkuru ya Raymond Prosper niyo nkuru. Mu guhimbaza indwi yahariwe umukiriya, Ibanki BGF yarifadikanije n'abanywanyi bayo kuri uno wa ndwi gitugutu mwaka wa 2022 mu kubashimira no guhanahana ivyiyumviro. BGF ntiyobaho abanywanyi bayo batariho nkuko bivugwa na Jean-Marie Claire Gashubije umuyobozi mukuru w'Ibanki BGF. Imbere ya vyose duhe agaciro umukiriya wacu kuko turi ngaha kubera dufise abakiriya batuma turangura ibikorwa vyacu tugatako tukaronka umwimbu uhagije. Naco gituma icivugo c'uno mwaka twavuze tuti turi ngaha ku bwanyu bakiriya bacu. Uyu muyobozi mukuru wa BGF yaboneyeho akaryo ko gushikiriza ubuhinga bushasha bwo kubika, kubikura no guhanahana amafaranga hakoreshejwe telefone ngendanwa. Muri BGF dufise ico bita internet banking aho umuntu wese umukiriya wese ashobora gukora kubika, kurungika, kuraba uko amakonti yiwe yifashe akoresheje uburyo bwa internet ku buryo telefone ngendanwa yabaye ibanki. Umuntu atarenda kuja ku magishe ya banki, umuntu atarenda kuguma yikorera amahera. Indwi yahariwe umukiriya ikabihimbazwa n'amabanki mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa gitugutu buri mwaka. Mu Ibanki BGF iyo ndwi yahimbajwe ku civugo kivuga kiti ku bwanyu. Prosper niyo nkuru arakenuye. Inyigisho ziriko zirahabwa ugwaruka rukina amareresi ivyesi zizotuma bazivyaza umusaruro mu kwiteza imbere bivugwa n'umuhuzabikorwa mu mugambi PASAC ari nawe watunganije izo nyigisho. Ange Negrita Irakoze. Muri izo nyigisho zatangujwe n'ishirahamwe Menya Media ribicishije mu mugambi PASAC Burundi zatunganijwe mu ntumbero yo guteza imbere ugwaruka mu gisata co gukina amareresi ivyesi kandi ko hari ico biteze kuri urwo gwaruka nkuko bivugwa na Renova Havyarimana umushingwabikorwa muri PASAC. Uwo mushingwabikorwa agahamagarira urwo gwaruka ko ivyo gwize ko bisangiza abandi. Ico tubasaba nuko bose bogenda kubishira mu ngiro mugabo cya kabiri bakagerageza ko murabona aba bahinga bahugura canke bigisha abantu bake no kugira ngo abo bake babironse babikoreshe kandi babihereza abandi nkuko nabo baba baronse baheze babitange. No kuvuga ntitwipfuza yuko abaronse izo nyigisho baheza bagende baziryamike bashire muri terroir no kuzikoresha kugira ngo bashobore kugira ico baranguye kijanye n'imico hanyuma gishobore kubatuma bandikisha izina biteza imbere bakore nk'abandi. Moyize Bimenya Imana umwe yakwikiranye izo nyigisho akaba avuga ko zizomugeza ku rundi rugezo. Kunguko ni kanini cyane kubera twinjiye muri théâtre kubera tubikunda mugabo ntitwigeze turonka ama formation menshi. Ubu jewe ubwanje ndikunda tahura icari cyo théâtre kubera iki tuyikora gute, théâtre irashobora kukubeshaho bigenda gute, ndikunda bitahura cyane. Ubu nimba nanifise n'iciyumviro na 1% yo kubiheba nje mu bindi kuko n'ibintu nkunda cyane. Ubu uze moi je suis un théâtre confirmé.
Izo nyigisho zikaba ziriko zitangwa n'umwe ava mu gihugu ca Burkina Faso, Hassan Kuyate. Ishirahamwe ryo kwinonora imitsi rigiye kuza riratanga udushimwe ku banonotsi bigenjeje neza. Nayo mu mupira w'amaboko volleyball kuri uno wa Mungu imigwi ya Vumbi na Kayanza United niyo yatahanye intsinzi y'ibice vya nyuma. Mirix Mugisha. Umunonotsi Thierry Ndikumwe nayo yaraserukiye Uburundi mu mahiganwa atandukanye yagiye abera mu bindi bihugu, ari naco gituma yahawe ikimenyetso cyo kumushimira. Ku bwa Dieudonné Kwizera arongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi, Thierry Ndikumwe nayo yakoze vyinshi. Thierry yaranzwe n'ibintu bitari bike, yatsinze ihiganwa rya Jeux Olympiques de la Jeunesse mu kuronka umudari wa kabiri, je navyo hakaba ka mu 2014 akaba yari yirutse imetero 3000 akaronka ikibanza ca kabiri. Mu 2019 yararonse ikibanza c'icenda ku isi ihiganwa mpuzamakungu rya cross country. Uyu mwaka niho yagira imyanya itangaje yawugize ku metero 5000 aho yagenda munsi y'iminota 13 mu 5000 atana rimwe vyari bwaboneke. Mu nkino z'umupira w'amaboko volleyball, mu nkino z'igice ca nyuma mu bigeme umugwi Kayanza United watsinze Agasaka wo mu ntara ya Ngozi amaseti 3-0. Nayo ku ruhande rw'abagabo umugwi wa Vumbi wo mu ntara ya Kirundo watsinze umugwi wa Mpungwe wo mu ntara ya Ruyigi amaseti 3-1. Serge Ntakavura arongoye ishirahamwe rya volleyball mu Burundi ati karakaryo ko kuraba urugero rw'iyindi migwi atari yo mu gisagara ca Bujumbura. Zari nkino zibera ijisho ku ruhande rwa federation no ku bakunzi ba volley kweze rwabaye rwinshi. Twabonye yuko tutariko turakorera ubusa kuko uravye iyo migwi twebwe objectif twari dufise kwari gushobora kurekura abantu baba mu ntara bakine, hanyuma turabe koko paraporo ya za nivo ziri hejuru nzo ngaye Bujumbura kora tuvuga turabe koko tani maniva hari. Inkino zikaba zarangiye batanga udushimwe ku migwi yabaye iya mbere. Iryo higanwa ku rwego rw'igihugu rikaba ryahuje imigwi yigenjeje neza mu gihugu hagati. Mirix Mugisha nawe narakaniye kuri iyo nkuru yadutohoreje, akabe nayo nkuru ya nyuma duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire abagenzi banje bamfashije kuyatororokanya hirya no hino ngo ndayabashikiriza atankomanzi, ntibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma. Nshimire cyane Prosper niyo nkuru yarahagarikiye, nshimira nawe mwese mwariko murayakurikirana. Ndabipfuriza kubandanya mugira ibihe vyiza imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze naho utaha.